Turongeye kubaha mwiriwe na mwaramutse bivanye n'aho muherereye ku mpande zine z'isi, mwebwe mwagiriwe amahirwe yo gukurikirana amakuru aca ngaha kuri iyi televiziyo yanyu ariyo yacu yitwa Menya Vyinshi TV. M23 ibandanya kwavansa muri sud y'amajepfo muri Uvira, barahangayitse. Ibintu birushijeho kumera nabi mu buseruko bwa Kivu y'amajepfo, mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, inyuma yo gufata Kamanyora iherereye ku birometero nka 50 uvuye i Bukavu. M23 ibandanya yerekeza muri Uvira, igisagara cegereye ikiyaga Tanganyika. Uku gutera intambwe kwa M23 kwavanzwemo n'ubugizi bwa nabi, kwiba, gusahura no kurasana kudasanzwe, ibiriko biratuma abanyagihugu bahangayitse bidasanzwe. Mu gihe abagwanyi ba M23 bamaze kwifatira Kamanyora na Rufungi, babandanya berekeza muri Kivu y'ubumanuko bifashisha ibarabara rya gatanu R5, bakaba bagenda barigarurira uduce nka Sange na Kiriba. Utwo duce tukaba ari uduce twigaruriwe n'abagwanyi ba leta, abo bitwa abazarendo. Kubw'amakuru twakuye ngaho nyene atumenyesha ko hariho abasirikare b'u Burundi bakiri muri utwo duce, bongera bateza n'umutekano muke usanzwe uri ngaho nyene muri ico gihugu. Igisirikare naco gikomeza kwiba no guteza uruhagarara. Muri Uvira ibintu birushiriza kuba nabi. Kuva mu gatondo humvikana urwamo rw'amasasu, ibituma atagikorwa na kimwe gishobora gukorerwa muri ico gisagara. Imigwano ihuza igisirikare ca Kongo bafatanije n'urwaruka rw'abawazarendo mu kurwanya imigwi y'iterabwoba. Kurasana vya buri mwanya vyatwaye amasaha menshi, ivyateye uwundi mudugararo muri rusangi. Amerika yongeye gufatira ibihano bamwe mu bategetsi bo mu gihugu c'u Rwanda. James Kabarebe, Lawrence Kanyuka, Kingston na Societe Kingston Fresh na Kingston Holding vyahanwe bidasanzwe. Ku munsi wa kane, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasohoye itangazo rivuga ko zafatiye ibihano umushikiranganji w'igihugu c'u Rwanda James Kabarebe, aho yagirizwa gutanga imfashanyo ku migwi igwanya ubutegetsi bwa Kongo. Minisitiri ajejwe imigenderanire n'ibindi bihugu vyo muri aka karere, uwahoze ari minisitiri w'ukwivuna abansi n'umutekano, n'umunyapolitiki akongera akaba n'umusirikare wo ku rwego rwa mbere, afise ikintu amaze gukora gikomeye muri iyi ntambara yo muri Kongo muri iyi myaka 30 iheze. Ibi bikaba vyemezwa n'ubushikiranganji bw'ubutunzi bwa Amerika. Washington ikaba yagiriza uhazori umuhanuzi mu nama ijejwe umutekano wa Kagame ko ashigikira igisirikare c'u Rwanda gisanzwe kigwanya intwaro ya Kongo M23. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zisaba abayobozi b'igihugu c'u Rwanda guhagarika imfashanyo zose zihabwa M23 no kubahiriza ubutunzi bw'igihugu ca Kongo n'ubutegetsi bwacu. Yolande Makolo wewe yavuze ko ivyo bihano ntibisiguritse kandi ntaco bifatiyeko. Uyu tubibutse ko ari umuvugizi wa leta y'u Rwanda. Kubwiwe avuga ko inama mpuzamakungu yari ikwiriye gufasha, atari guca ku ruhande inguvu ziriko zirakoreshwa kugira ngo umuti uboneke. Amakuru twakuye kuri Africa-Info yo avuga ko James Kabarebe, Lawrence Kanyuka Kingston na Societe Kingston Fresh na Kingston Holding vyahanwe bidasanzwe. Leta Zunze Ubumwe zahanye abagabo babiri hamwe n'amashirahamwe akorana nabo mu bugizi bwa nabi no guhohotera uburenganzira bwa kiremwa muntu mu buseruko bwa Kongo. Iki gikorwa cajanye no kudoma urutoke umushikiranganji w'u Rwanda ajejwe imigenderanire n'ibindi bihugu vyo muri aka karere.
James Kabarebe hamwe na Lawrence Kanyuka Kingston umuvugizi wa M23 hamwe na Alliance du Fleuve Congo hamwe kandi n'ama entreprise abiri asanzwe ayoboye Kingston Fresh na Kingston Holding kuva mu kwezi kwa 12 hagati mu mwaka wa 2024 umugwi wa M23 ufashijwe n'igihugu c'u Rwanda waguye ibitero ku butaka bwa RDC wigarurira umugwa mukuru w'intara ya Kivu y'uburaruko Goma kwigenekezo ya 27 Janvier wongera wigarurira umugwa mukuru wa Kivu y'amajepfo Bukavu itariki 16 z'ukwa 12 aka gasotoro gahungabanya ukwishira no kwizana vya RDC hamwe n'ubufasha bw'u Rwanda yarongeye irakubagura irakomereza yongera irica itako iranomora ibihumbi by'abanyagihugu b'inzirakarengane batwara ubuzima bw'abasoda batatu ba ONU abandi barakomereka ku bwinshi. Ubu bugizi bwa nabi burashobora gutuma iyi ntambara yaguka cyane. Ibi bikaba byavuzwe na Departement y'Abanyamerika babicishije kuri site yabo. Iyi ngingo yafashwe uno munsi yerekana ko u Rwanda rukwiye guca bugufi rukicara ku meza y'ibiganiro muri processus de Rwanda iyobowe na Angola kugira ngo haboneke umuti w'ibibazo bya RDC. Leta zunze ubumwe zihamagarira abayobozi b'u Rwanda guhagarika imfashanyo zose kuri M23 na cyane abo bamaze gutunga urutoke na Etats-Unis hamwe na ONU no gukura ingabo z'u Rwanda muri RDC. Duhamagarira u Rwanda kubahiriza ukwishira no kwizana kw'igihugu ca Kongo. Mu ncamake turasabye bivuye ku mutima ubutegetsi bw'u Rwanda n'ubwa Kongo gukurikirana uwo wese aza akora ibintu bitajanye n'iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu, kubera ko hamwe iyo ntambara yobandanya bizohagarika iterambere ry'ubutunzi bitume n'ama entreprise yahora ashora imitahe yabo mu Rwanda no muri Kongo adasubira.